Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwa 9 mu Burundi, kuri uyu wa mbere komisiyo y'amatora yatangiye ingengabihe yo kwiga no gusuzuma ibirego by'abatishimiye abyavuye mu matora aheruka kuba y'abayobozi b'amakomine n'amakaritsiye. Igenekerezo rya mbere Nyakanga gushika igenekerezo rya gatandatu Nyakanga, no kuvuga mu Bisesi. Muri iyo minsi 6 ubwirizwa ko buri kurihweza ibirego washikirijwe n'uwo muntu agira ati ndafise akariganga muhogo. Mu Rwanda ho haravugwa umuti mushya ugamije gufasha bamwe mu kwirinda ubwandu cyangwa gukwirakwiza ubwo bwandu bwa sida, cyane cyane ukazafasha abasanzwe bakora akazi ko kwicuruza ndetse n'abatinganye. Umva bamwe mu basanzwe bafata imiti igabanya ubukana bwa sida. Kwa muganga nibo babituganirije babitubwiraho. Urabona kiriya kinini umuntu ajyaga nka buri munsi, hajya amezi 6 yashiraga nabara nkasanga asigaye nk'ibinini 10. Urumva mba naragiye nsiba, ariko ikinini kimwe icyizere 90% ubuzima buziyongera. Hari n'imikino muri ibi biganiro biwe na Nini Iradukunda. Ibi byose ni mukanya nyuma ko Jacques Nitegeka bagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Abatabazi muri Afghanistan bakomeje kugerageza kugera ku mirenge yitaruye iri iyo bigwa mu misozi yo mu burasirazuba bw'igihugu nyuma y'umutingito ukomeye upima 6 ku gipimo cya Richter. Umutegetsi w'umutalibani yavuze ko abantu barenga 800 bapfuye naho abarenga 2500 bagakomereka mu ntara za Kunar na Nangarhar. Indege za kajugujugu zoherejwe kujya kuzana abakomeretse kubera ko inkangu zaciye imihanda. Umuryango w'abibumbye uravuga ko wohereje amatsinda 20 yo kujya kureba ko byifashe mu duce twibasiwe cyane no mutingito. Ibi bibaye mu gihe Afghanistan yugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'uruzuba rwinshi n'ibura ry'ibiribwa. Uburusiya burashinjwa kwinjira mu buryo butemewe n'amategeko mu buryo buyobora indege yari itwaye mukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi maze buhagarara gukora. Ursula von der Leyen yari mu nzira yerekeza mu mujyi wa Polvidich muri Bulgaria igihe ubwo buryo buzwi ku izina rya GPS bwahagaraga gukora, maze bikaba ngombwa ko umupilote w'iyo ndege yitabaza uburyo buyobora indege ku butaka kugira ngo abashe kwigeza ku kibuga. Umuvugizi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko bahawe amakuru na Bulgaria avuga ko Uburusiya aribwo bwari inyuma bw'icyo gikorwa. Inshuro nyinshi Uburusiya bwashinjwe kubangamira uburyo bwo kuyobora ingendo bwa GPS, cyane cyane ku ndege zinyura hejuru y'akarere ka Baltike. Israeli yarushijeho kwigiza imbere mu mujyi wa Gaza ibifaru byayo by'intambara kandi inaturitsa imodoka zari zatezwemo ibisasu mu gace kamwe k'uwo mujyi nk'uko ababibonye bivuga. Minisitiri w'ubuzima igenzurwa na Hamas yatangaje ko mu masaha 24 ashize abantu batari munsi ya 98 bahitanywe n'ibitero bya Israeli hirya no hino mu ntara ya Gaza. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Yvette Kabatesi. Amashusho ya video agaragaza abandi banyapalestine bahunga berekeza mu nkengero z'umujyi wa Gaza bari mu mamodoka na za tingatinga. Igisirikare cya Israeli kiragenda kigaragaza impapuro ziriho ubutumwa busaba abaturage kuva muri uwo mujyi bakerekeza mu majyepfo, aho cyemeza ko kigiye gukomereza ibitero byacyo giturutse mu burengerazuba. Abaturage bavuze ko ingabo za Israeli zohereje kandi ibifaru bishaje byuzuye ibiturika mu bice bimwe na bimwe byo mu karere ka Sheikh Radwan.
hanyuma zijya kubiturikiriza hirya yaho. Ibi byasenye amazu bituma abahatuye bavayo. Igisirikare cya Isirayeli gitsimbaraye ku mugambi wo kwigarurira umujyi wose wa Gaza, aho cyemeza ko ari indiri y'umutwe wa Hamas. Itangazo rihureho ryavuye mu nama y'umuryango w'ubutwererane wa Shanghai igizwe n'Ubushinwa, Ubuhindi n'Uburusiya riravuga ko ridashyigikiye ibyemezo byo mu rwego rw'ubucuruzi binyuranye n'amategeko n'amahame y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubucuruzi ku isi WTO. Kare mu nama ibera mu mujyi wo mu Bushinwa wa Tianjin, perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko uwo muryango ibyo bihugu bitatu bihuriyemo uzahangana n'icyo yise imyitwarire igamije kubuzanya amahoro. Aha akaba asa n'uwavugaga amahoro Perezida Trump yashyize ku bicuruzwa biva mu Buhindi no mu bindi bihugu. Niyo nama Perezida Xi yabonetse arimo aseka hamwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi nawe barimo hahana ikiganza na Perezida Putin, igihe abo bakuru b'ibihugu bitatu berekanaga ko bashyize hamwe. Umukuru wa banki nkuru y'Uburayi Christine Lagarde yatanze impuruza ko perezida wa Amerika Donald Trump naramuka abangamiye ubwigenge bwa banki nkuru y'igihugu cye bizagira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi yose. Ni inkuru ya Theo Leggett mugezweho na Robert Patrick Misigaro. Perezida Trump yarifatiye mu gahanga katari gake ikigega cy'igihugu bitewe nuko cijijanye imitima mu bijanye no kugabanya amafaranga yungukwa ku ngurane canke ideni. Yise umukuru w'ibanki y'igihugu Jerome Powell umuntu w'ikijuju, kandi mu kwezi guheze yaragerageje kwirukana umwe mu bayobozi b'iyo banki ariwe Lisa Cook. Christine Lagarde yabwiye radio mu Faransa ko mu gihe bwana Trump yoshika ku mugambi wiwe akagondoza iyo banki vyotera umwitwarariko mwinshi ku butunzi bwa Amerika cyo kimwe n'ubw'isi muri rusangi. Ariko yavuze ko intambamyi z'amategeko zishobora gutuma bwana Trump bimunanira kumvisha benshi mu barongozi b'iyo banki ngo bamushigikire. Urukiko rwo muri Finland rwakatiye umuyobozi w'umutwe uharanira kwiyomora kuri Nigeria igihano cyo gufungwa imyaka 6 rumaze kumuhamya ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Inyandiko z'urukiko BBC yabonye zivuga ko Simon Ekpa, umunyanigeria ufite ubwenegihugu bwo muri Finland, yagerageje kwamamaza ibikorwa byo gusaba ko akarere ka Biafra ko mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Nigeria kigenga hakoreshejwe uburyo butemewe n'amategeko. Urukiko rugizwe n'abacamanza batatu rwanzuye ko uyu mugabo yanahaye intwaro n'ibisasu imitwe yitwaje intwaro abinyushije ku bantu baziranye. Bwana Ekpa ahakana ibyaha byose ashinjwa. Uduce tumwe two mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Nigeria tumaze imyaka myinshi tuvugwamo umutekano muke kubera amakimbirane hagati y'imitwe ishaka ubwigenge bwa Biafra n'abashinzwe umutekano. Urakoze Jacques, kora ayo makuru ya BBC. Makuru arambuye tuyahere mu Rwanda ho kugerageza kugabanya ubwinshi bw'imanza n'ikiguzi kizigendaho ku baburanyi. Urwego rw'ubutabera rusaba abantu kwiyambaza inzira z'ubwumvikane nka bumwe mu buryo bwo gukemura amakimbirane aho kubanza buri gihe kujya mu nkiko. Byatangajwe mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza. Navuzwe ko kandi hari uburyo bwatangiye kugeragezwa nk'ubuhuza hagati y'abafitanye ibibazo ndetse no kwemera icyaha bikozwe n'uregwa kugira ngo agabanyirizwe ibihano. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza, abakuriye uru rwego bagarutse ku bwinshi bw'imanza mu nkiko, rimwe na rimwe izakiriwe mu mwaka umwe zikambuka mu wundi zitaburanishijwe. Ibi kandi bikaba mu gihe hari ihame ry'uko ubutabera budatangiwe igihe busa n'ubudatanzwe, ngo hariho nyamara inzira zageragezwa ibibazo bigakemuka bidatinze mu nkiko. Uyu ni Angelique Habyarimana, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika. Nko guca ihazabu aho biteganywa n'amategeko cyangwa se kumvikanisha uwahohotewe n'uregwa ubwumvikane burebana no kwemera icyaha, aho ubushinjacyaha buhabwa amakuru arebana n'icyaha cyakozwe hanyuma bwitabwaho igihe cyo kugena igihano. Ubu buryo buracyari bushya ariko ngo bwatangiye kugaragaza ko buzatanga umusaruro, bugabanye imanza mu nkiko, dore ko hakunze kuvugwa iz'ibirarane zambukiranya imyaka kubera ko zabaye nyinshi. Madame Domitire Mukantaganzwa ni umukuru w'urukiko rw'ikirenga. Imanza 3166 zakemuwe hakoreshejwe ubuhuza.
naho imanza 11,846 z'inshinjabyaha zakemuwe hakoreshejwe ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha hagati y'ubushinjacyaha n'uregwa. leta y'u rwanda ivuga ko ubu buryo bwo gukemura ibibazo hatabayeho urubanza ngo bugiye kongerwamo imbaraga, izigera imbere y'umucamanza zibe nkeya ndetse bibe byagira n'uruhare mu kugabanya ubucucike mu magereza akunze kunengwa kwakira umubare urenze ubushobozi bwayo. Ibi ni ibyemezwa na Emmanuel Ugirashebuja, minisitiri w'ubutabera. Abanyarwanda barakangurirwa kugira umuco wo gukemura ibibazo mu bwumvikane badasiragiye mu nkiko. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2023 aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahawe ububasha bwo gukora ubuhuza hagati y'ukekwaho icyaha ndetse n'uwakorewe icyaha, imibare y'imanza zikemuka muri ubu buryo nayo yariyongereye, aho mu mwaka wa 2024-2025 wonyine hakemuye imanza 2,680 ku rwego rw'ubugenzacyaha. Muri uyu muhango havuzwe kandi no ku byaha bitamenyerewe cyane mu nkiko z'u Rwanda. Ibi byiswe iby'inzaduka ni nk'ibishingiye ku ikoranabuhanga nk'ubujura bukorerwa mu mabanki, aho uwiba bitamusaba kwinjira muri izi nyubako ahubwo akaba yayobya akayabo yifashishije ikoranabuhanga. Hari kandi n'ibyaha byo gucuruza abantu ndetse n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Tuve i Kigali tujye i Buruseli aho Fortune Gahitazongo, impuguke ya Loni mu rwego rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu, avuga ko ihonyorwa ryabwo rikomeje mu Burundi. Gahitazongo asanzwe atemerwa na leta y'u Burundi, akaba kandi mu kiganiro yagiranye na BBC Gahuzamiryango i Buruseli aho yari mu rugendo rw'akazi, yavuze ko nubwo leta y'u Burundi ikomeza kubihakana, mu Burundi hari abagifungwa bazira ubusa, abandi bakaburirwa irengero, hakaba ndetse ngo n'abicwa. Yongeraho ko urubuga rwa politiki rwugaye, abamenyesha amakuru cyangwa abanyamakuru nabo bakamburwa uburenganzira bwabo. Fortune Gahitazongo yaganiriye n'umunyamakuru Alain Majesté Barenga i Buruseli mu Bubiligi. Fortune Gahitazongo musanzwe muri umuhinga adasanzwe ishira mpuzamakungu ni kwijanye n'agateka kazira muntu mu Burundi, naho leta y'u Burundi itabemera, ariko tutabeshanye haracari hiyonyagwa ry'agateka kazira muntu mu Burundi nagushikuza kuba kurimwe. Umwaka wa 2025 oro w'amatora twarabonye uburenganzira bwa muntu busubira inyuma, cyane cyane hageze ibyo kwitaba amatora. Twarabonye amatora ategurwa kuva mu 2023 no mu 2024 atamuco urimwo, aho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yaburabujwe ikankigwa gukora kuko yagomba guhangana n'uri ku butegetsi. Iyo migambwe yaratswe uburenganzira bwayo. Inkurikizi nuko twabonye ko habonetse umugambwe umwe ku rubuga. Icyakurikiye mwarabibonye, habonetse inama nshingamateka na nkenguzamateka ziganziwe n'umugambwe umwe. Ivyo biraboneka ko uburenganzira bwa politike bwanigiwe mu menshi. Novuga ko atamatora yabaye vy'ukuri, kwabaye gukurikiza ibwirizwa kuko harabatswe uburenganzira. Haca hiyongera ko uburenganzira bw'ibimenyesha makuru bwahonyanzwe kuko biragaragara ko butabaho, kuko amenyesha makuru babohewe amaboko imugongo, kuko benshi bemera gukorana n'ubutegetsi mu kuninahaza ivyo abategetsi bifuza. Abatabishoboye barahunga igihugu. Nukuri ntaguhenze ndibinyamakuru bike vyigenga bisigaye mu gihugu. Ariko ivyo ntimurenza karimbi mubikurahe, byanditse he, biri hehe, mwisunga iki? Ahantu bovuga ko ari imvugo ndeza rugero yamara. Narabonye ikinyamakuru mpuzamakungu cavuze ko Uburundi ari igihugu ca mbere gishonje ku isi. Narabonye icegeranyo kivuga ko Uburundi ari igihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi, kandi n'ivyegeranyo vyizewe. Turafise ivyegeranyo n'ibiharuro vy'ishirahamwe rya ONU rijejwe impunzi HCR, turafise ivyegeranyo vya banki y'isi, turafise ivyegeranyo vy'ibigo mpuzamakungu vyizewe bifise n'ivyicaro mu Burundi. Biraboneka ko imvugo ya leta atari yongero, kuko biragaragara ko hahonyanzwe vyeruye uburenganzira bwa muntu bikorwa n'inzego z'igihugu, kandi harahonyanzwe agateka kazina muntu, kandi birabandanya n'ubu. Nta burenganzira bwa politike buhari mu Burundi, nta kwishira no kwizana birangwa mu Burundi.
n'ubu harabicwa bakaburizwa igufa, hari abapfungirwa ubusa, hari abagihohoterwa abandi bakaburirwa irengero, hari n'abicwa ataco bazira mu Burundi. Courant donc dans ce pays-là. Ariko nubwo mubivuga gutyo leta y'Uburundi ivuga ko mwebwe murabangushi ivyo muvuga bitagira ishingiro bakamira ku ivyo muvuga. Ubona barira rusema yamara. Bon, c'est sûr que l'auteur d'une infraction tant que biroroshe guhakana iyo wagirizwe icaha, ariko ibigaragara mu bisata nka vyose, muri politike, mu butunzi, mu magara y'abantu, mu vy'abantu bafungura, eka mbere n'uburenganzira mu kazi burahonyangwa. Abarundi barabuze ivyangombwa bafitiye uburenganzira, aho woco hakana ngo nta burenganzira buhonyangwa yemwe. Kandi babikora ni inzego z'igihugu kuko nizo zifise uburenganzira bwo gukingira bene gihugu et de promouvoir les droits de l'homme au Burundi. Saa moya zirabura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane ndi Prudence Ngyumva. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Dukomereze ku makuru avugwa mu Burundi. Kuri uyu wa mbere komisiyo y'amatora yatangiye gusuzuma no kwiga ibirego by'abatishimiye ibyavuye mu matora aheruka kuba y'abayobozi b'amakomine n'amakaritsiye mu gihugu. Seni kandi yanatangaje ko abatorewe kujya muri iyo myanya bazamenyeshwa ku itariki ya 16 z'uku kwezi n'urwego rushinzwe gutegura amatora mu ntara. Ni inkuru ya Patrick Waso. Nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'umugwi ujoje gutunganya amatora mu Burundi, kuva kuri uyu wa mbere itariki 1 ukwezi kw'icenda niho imigwi itunganya amatora mu makomine yose y'u Burundi yatanguye kwihweza ibirego barungikiwe ku bantu bamwe bamwe boba baratowe ariko hatisunzwe ibisabwa. François Bizimana, umuvugizi wa Seni: igenekerezo rya mbere Nyakanga gushika igenekerezo rya gatandatu Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025 no kuvuga mu Gisesi muri iyo minsi 6 ubwirizwa ko buri kurihweza ibirego washikirijwe n'uwo muntu agira ati ndafise akariganga muhogo. Ivyo mbere bitegekanijwe n'ingingo ya 73 y'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Bagize bati n'ubu nyene iyo ngingo mu Gisesi ushitse ko ntitunyuzwe, bafise uburenganzira bwo guca bitura umugwi w'intara wigengujejwe gutunganya amatora ari wo Sepi, kigaheza kikamara iminsi 4 kugira ngo wihweze ivyo washikirijwe. Abatowe nabo bazotangazwa itariki 16 uku kwezi nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'umugwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi. Hanyuma kwigenekerezo ya 16 Nyakanga muri 2025 hace hatangazwa rero icese ingingo ntabanduka ijanye n'amatora yo ku mitumba canke amakartier. Amatora y'abarongozi b'imitumba n'amakartier niyo yonyene aba mu Burundi hatisunzwe intonde z'imigambwe, naho biroko abatowe benshi bivugwa ko ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Abagerageje guhungabanya ayo matora y'abakuru b'imitumba n'amakartier bamwe barafashwe, imanza zabo zicibwa ikibiriraho. Mu rukurikirane rw'amatora yatanguye kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, amatora yose yasinzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine ku ntebe 1052 umugambwe CNDD-FDD watahukanye intebe 1031 canke ibice 98 kwijana. Mu nama nshinga amateka intebe zose ni za CNDD-FDD mu gihe hongewemwo urutonde rw'abashinga amateka batatu babatwa. Mu nama nkenguza amateka ubu igizwe n'abakenguza amateka 13, umugambwe CNDD-FDD ukaba ufise intebe 10, intebe zitatu zisigaye ni z'amashira hamwe y'abatwa. Abatowe uyu mwaka bakaba bafise kiringo c'imyaka 5. Ivyavuye mu matora y'uyu mwaka bikaba vyariyamirijwe n'abahagarikizi b'ishengero Katolika hamwe n'abahagarikizi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Amatora y'umukuru w'igihugu akaba yitezwe mu mwaka wa 2027 akazotogwa kugira ngo atware ikiringo c'imyaka 7. Patrick Waso, i Bujumbura.
tuve Bujumbura dusubire mu Rwanda. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS riherutse kwemeza umuti mushya wo kurinda abafite ibyago byinshi byo kwandura indwara ya sida. Uwo muti uzwi ku izina rya Lenacapavir ufatwa kabiri gusa mu mwaka, bivuga ko uzafasha cyane cyane nk'abakora akazi ko kwicuruza n'abatinganyi ndetse no kugabanya ubukana ku basanzwe bafite ubwandu. Uzasimbura rero ibinini byari bisanzwe bifatwa buri munsi. Mu Rwanda mugenzi wacu Samba Cyuzuzo yaganira na bamwe mu bari bari muri ibi byiciro kugira ngo amenye icyo biteze kuri uyu muti. Adutegura inkuru ikurikira. Uyu mukobwa twise Janine amaze imyaka 5 akora akazi ko kwicuruza mu mujyi wa Kigali. Uyu muti we awita urukingo. Ni inkuru ikomeye kuri we. Ndashimira Imana ko umuti ugiye kuza. Nose umuntu yakongera kugira ubwoba kandi ko urwo rukingo rukora, keretse nimba rudakora. Ako rukora ntabwo impungenge zakongera kuza itariki zigeze nyine z'urukingo ko rwarangiye. Ako mu gihe rutararangira nenja kabisa. Ni umuti mushya witwa Lenacapavir. Umuntu azajya afata rimwe mu mezi 6 ukamurinda kwandura virusi ya sida cyangwa kuyanduza, ukanasimbura ibinini bya buri munsi ku banduye. Claire Nyiramwiza amaze imyaka irenga 10 afata ibinini bigabanya ubukana bwa virusi ya sida. Yiteze ko uyu muti uzahindura byinshi. Numvisha ari byiza, kwa muganga nibo babituganirije babitubwiraho. Urabona kiriya kinini umuntu ajyanywa buri munsi, hajya amezi 6 yashiraga nabara nkasanga asigaye nk'ibinini 10. Urumva mba naragiye nsiba. Ariko ikinini kimwe icyizere 90% ubuzima buziyongera, virusi zigabanyuke. Mu nama mpuzamahanga kuri sida yabereye Kigali mu kwezi kwa 7, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryasohoye amabwiriza y'ikoreshwa ry'uyu muti ukorwa n'uruganda rwo muri Amerika. U Rwanda ruri mu bihugu hafi 10 uzatangira gukoreshwamo mu mezi ari imbere. Bahereye cyane cyane ku bageramiwe na virusi ya sida kurusha abandi. Abo ni abakora akazi ko kwicuruza, abakora imibonano mpuzabitsina nabo babihuje, n'abafite ubwandu bafata imiti igabanya ubukana. Uyu musore w'imyaka 29 twise Kagabo akorana imibonano mpuzabitsina n'ab'igitsina gabo nkawe, icyiciro kiba kigeramiwe cyane no kwandura. Mbere na mbere ingaruka ya mbere mbi ni ukuba wahuriramo n'ubwandu, ugakeka yuko wirinze igihe cyose ariko ukaba uri umuge, ugasanga uhuye n'undi habayeho iyo sexy, kuko hari ahantu naho habamo ubwandu bwinshi cyane. Urumva rero niba iyo miti yaraje byaba ari ikintu cyiza cyane ku buryo kuba yafata imiti byamurinda iyo ndwara, bigatuma n'ibyo arimo abijyamo neza azi ko afite ubwirinzi. Janine ukora akazi ko kwicuruza ahura n'ingorane nyinshi muri aka kazi, zirimo gufatwa ku ngufu no kuba yakwanduzwa sida. Yifuza kuba mu bambere bazafata uyu muti. Abagabo benshi nzi barabikoze, baramfashe ntibananyishyura bamwe, abandi baramfataho barananyishyura, baravuga ati we gumana. Uwo muti nuza uzadufasha byinshi muri make. Shani nge umuntu wa mbere uzajya kurufata. Leon Pierre Rusanganwa wo mu ihuriro CCM rihuriyemo abikorera na leta mu kwita ku bafite ubwandu bwa sida no kuyirwanya, avuga ko uyu muti mushya ari inkuru idasanzwe. Mu Gifaransa havuga ngo ni fête au village, kuko kunywa ikinini buri munsi hari na accessibility. Iyo umuntu agomba kuba imiti yashize, agomba gushaka itike atanayifite, agomba kujya kuri centre de santé, ugasanga agomba kujya muri ibi ariko agomba gufata n'imiti. Kuko umuntu yatinze gufata imiti nako ubwandu bwongera kuba urwiri. Bivuga ngo ni ikintu cyiza yuko iyi gahunda ihari. Igihe nyacyo uyu muti uzagerera mu Rwanda ntabwo kizwi, ariko abashinzwe ubuzima bavuga ko witezwe mu mezi ari imbere. Kuva mu 2005 imibare y'abanduye sida mu Rwanda ikomeje kutarenga 3%, nubwo abaturage biyongereye. Abashinzwe ubuzima bavuga ko uyu muti nuramuka ugeze kuba wagenewe mu buryo bukwiye, uzahindura byinshi ku ishusho rusange y'icyorezo cya sida kimaze kwica abantu bagera kuri 44 ku isi kuva cyaboneka bwa mbere mu myaka igera kuri 40 ishize. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuza Miryango. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye, noneho se kandi byagenze bite? Uzikomeruka kukubwira ibyo ukora yaririwe yikuba kuri Chris cyagiye cy'imikino n'ibiganiro by'urubyiruko. Uzi ukuntu byambabaje gute? Ndabizi. Sha, ubu noneho rero nabonye ibindi bintu byanshenguye umutima. Mama yanjye, ni ibiki wabonye se kandi? Ni 12:45 kuri BBC.
hejuru rero mu runana reka noneho mpijambo Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Iriho neza abakunzi b'imikino kuri BBC, ay'imikino uyu munsi ndayahera mu mikino ya CHAN yashojwe kuwa gatandatu. Maroc niyo yegukanye iki gikombe cy'ibihugu gihuza abakinnyi bakina muri za shampiyona z'imbere mu gihugu. Ku mukino wa nyuma Maroc yatsinze Madagascar ibitego 3-2. Umukino wabereye ku kibuga cya Kasarani mu mujyi wa Nairobi muri Kenya. Ku munsi wo kuwa gatanu i Kampala niho hari habereye umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu. Ikipe ya Senegal iwegukana itsinze Sudani kuri za penalite 4-2 nyuma y'uko amakipe yombi arangije anganya igitego 1-1. Ku bijyanye n'ibihembo, kafu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryazamuye cyane ibihembo ugeranyije n'uko byari bimeze mbere. Nk'uko kafu yabitangaje, ibihembo byongerewe ku kigero cya 75%. Ikipe ya mbere Maroc ihabwa $3.5 million. Ikipe ya kabiri ariyo Madagascar yahembwe $1 n'ibihumbi 200. Ikipe ya gatatu Senegal ibona ibihumbi 700 by'amadolari, naho iya kane Sudan ihabwa ibihumbi 600 by'amadolari. Amakipe yageze muri kimwe cya kane yo yabonye ibihumbi 450 y'amadolari. Mu matsinda ikipe zarangije ku mwanya wa gatatu buri yose yahawe ibihumbi 300 by'idolari. Ni nako izaje ku mwanya wa kane n'uwa gatanu zahawe ibihumbi 200. Ibi bivuze ko iyashoboye kubona itike yo kujya mu mikino ya nyuma yose yahembwe. Umugabane w'Uburayi, shampiyona ya English Premier League yarakomeje. Liverpool yaraye yerekanye ko ikiri igihangange ubwo yatsindaga Arsenal igitego 1-0 ku kibuga cya Anfield. Igitego cyabonetse kuri free kick cyangwa umupira w'umuterekano ku ikosa ryari rikozwe hanze y'urubuga rw'amahina. Umukinnyi Soboslai awutereka mu izamu rya Raya wagerageje kwirambura no kwigoronzora ngo awukuremo bibi by'ubusa. Ikipe ya Manchester City yo bikomeje kwanga kuko ejo yakubiswe na Brighton ibitego 2-1 ni nyuma yo gutsindwa na Tottenham 2-0 mu cyumweru gishize. Kera kabaye ikipe ya Manchester United nayo yabonye intsinzi yayo ya mbere itsinze bigoranye ikipe ya Burnley ibitego 3-2 harimo penalty yo ku munota wa nyuma yatsinzwe na Bruno Fernandes itaravuzweho rumwe. Nkiri mu Bwongereza kandi ku isoko ry'igura n'igurisha riteganyijwe gufunga uyu munsi, ikipe ya Newcastle yemeye kugurisha umukinnyi wayo kwa Liverpool. Yo yemeye guca gahigo ku Bwongereza kugura rutahizamu Alexander Isak kuri $125 z'amapaundi. Amakuru aturuka muri Newcastle avuga ko ayo masezerano ashobora kuba afite agaciro ka $130 z'amapaundi hamwe n'inyongera. Biteganyijwe ko Isaac kuri uyu wa mbere akorerwa ibizamini by'ubutarumikwa mbere yo gushyira umukono kuri ayo masezerano y'imyaka 5 akabona kwambara jezi ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool ariko ngo icyaka no kwayura cyane ishaka abandi bakinnyi biracyari byose kuko ngo ishobora kurara isinyishije myugariro wa Crystal Palace. Uyu no witwa Mark Gehi. Abimuka mu yandi makipe niko Alejandro Garnacho nawe yageze muri Chelsea avuye muri Manchester United. Aston Villa nayo ikaba ishaka witwa Jadon Sancho w'imyaka 25 wo muri Manchester United, nayo iri kwifuza umunyezamu wa Aston Villa Emiliano Martinez. Ariko Villa ikavuga ko uko byagenda kose gushaka kugura Sancho bidashobora guhuzwa no kugurisha Martinez United ishaka. Ahandi uwahoze ari umutoza wa Manchester United Erik ten Hag yirukanywe na Bayer Leverkusen nyuma y'imikino 2 gusa ya shampiyona atoje iyo kipe. Ten Hag y'imyaka 55 yashyizweho nk'umutoza wa Leverkusen mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Yari yirukanywe na Manchester United mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Dukubitire no muri tennis, Novak Djokovic akomeje guhatana mu irushanwa rya US Open. Yinjiye muri kimwe cya kane nyuma yo gusezerera Jean Renard Straff amuteye 7-3 z'amanota 6-3, 6-3 na 6-2. Djokovic ararwanira ikamba rya 25 rikaba ryabagahigo muri tennis, gusa ngo ku myaka 38 aragaragaza ibibazo by'umunaniro. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Nkusore gato gusa Ten Hag yiruka muri Bayer Leverkusen amaze gutoza imikino 3 ntabwo ari imikino 2.
ayo makuru y'imikino ni nasoje rero ayaciye kuri uyu wa mbere ushobora no kongera gusanga kuri BBC Gahuza cyangwa se kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ugiye kuri BBC ukandika BBC Gahuza mwishakiro yarayibowe na nini nadukunda twafashijwe na Nick Rando kugira ngo amajwi yakugeraho ameze neza agenda Prudence Nyumba akoze guhitamo BBC Gahuza miryango uraharyana. Thank you.